Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amena. Haleluya. Rero Imana ishimwe ku bihe twagiye turabamwo, intambuko zose twagiye turatera turi muri kino kibanza zabaye nziza cyane. Haleluya. Rero twizera yuko n'uyu mwanya tugezemo ari umwanya ugiye kutubera uw'ikimazi. Haleluya. Ijambo tugiye kuganira ko ni ijambo rivuga ngo Kristo amazi amara inyota. Haleluya. Kristo amazi amara inyota. Yesu ashimwe. Adukosorere gatoya hajya Kristo amazi amara inyota. Turagiye gusoma mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwanditswe na Yohana igice ca 4, turasoma ku murongo wa 13 no ku murongo wa 14. Kristo amazi amara inyota. Yesu aramwishura ati, unywa kuri aya mazi wese azosubira kugira inyota, ariko unywa amazi nzomuha ntahazoba kigira inyota namba gushitsa ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. Haleluya. Yesu ashimwe. Ano majambo na majambo yanditswe na Yohana mu butumwa bwiza yanditse avuga kuri Kristo Yesu. Muri kino gice gitoya ca Bibiliya, Yohana icatubwira atubwira ingene umukenyezi yahuriye na Kristo Yesu kwiriba, umukenyezi yahindutse agakizwa akabohoka. Haleluya. Biciye mu kumenya Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe. Kino gisomwa cerekana ingene uyu mugore yagize urugendo rurerure. Urugendo rurerure yagize, ni ukuvuga ngo yagize urugendo rugoye. Urugendo rwiwe rwaranzwe n'ibihe bitari vyiza. Ico Yesu yamubonyemwo igihe bariko baraganira, Yesu yamubonyemwo inyota. Yabonye muri we inyota. Yabonye muri we soif, vide. Yabonye muri we ko hari ico ahajije. Ibi bikaba vyagaragarira mu buzima abayemwo. Uyu mugore Bibiliya itwereka yuko ubuzima yarabayemwo bwari ubuzima burimo ikivange c'abagabo, abagabo b'abandi bagore. Bisigura ngo Bibiliya niyerekana neza icatuma uyu mugore afise iyi nyota y'abagabo, ariko tugerageje kwiyumvira nuko iyi nyota yari ifise aho yavuye. Haleluya. Iyi nyota yagerageza kuzimisha abagabo, ariko ntibikunde. Umugabo umwe wa kabiri gushika kuri 5 no kubarenze, ariko aba bagabo ntibashobore kuzimya iyi nyota hari aho yari yaravuye. Kumbure je nagerageje kwiyumvira, bishoboka yuko uyu mukenyezi yoba yakuze ari imfuvyi, bigatuma muri we haba vide, haba soif. Bishobora kuba yakuriye mu bukene, canke agakurira mu karere aho yagize abagenzi babi, bigatuma izo ngeso arizo yakuranye. Ikindi cyo kwiyumvira, kumbure ku rugo rwiwe rwa mbere rwagirimo ikibazo. Ashobora kuba yarahuye na deception mu rugo rwiwe rwa mbere, bigatuma uyu mugore muri we habamo ikibazo. Biboneka yuko uyu mugore yari afise inyota idahera, inyota agomba kuzimya. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko
icyo tugomba kwiga ni ingene tubona Yesu amaze guhura n'uyu mugore inyota yiwe yaheze. Haleluya. Uyu mugore ahaguruka inyota y'ivyaha iheze, inyota y'ikivange c'abagabo iheze. Uyu mugore ahaguruka amenye Kristo, ahaguruka abohotse, ahaguruka yakiriye agakiza. Haleluya. Yesu ashimwe. Bene data, ibi biraturaba twese. Yesu ashimwe. Nibituraba twese. Hari aho twavuye, ariko kandi kumbure yuko mu buryo buri direct hashobora kuba habariho ko baragwana n'iki kibazo. Ariko kandi natwe turi muri Kristo, uyu munsi mwibuke yuko natwe tukibandanya, tukiri mu rugendo. Haleluya. Yesu ashimwe. Aha muri Zaburi ya 42 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, Bibiliya iratwereka ubundi umutima w'umuntu ingene Imana yawuremye. Yesu ashimwe. Ngo nkuko imongo ihuzagizwa yifuza imigezi, niko umutima wanje uhuzagizwa ukwifuza Imana. Umurongo wa kabiri, umutima wanje ugirira Imana inyota, Imana nzima. Zoza ryari ngo seruke mu nyonga z'Imana. Dawidi ariko aserura umutima wiwe. Urabona yuko umutima wiwe ari umutima ngo uhuzagizwa urondera Imana. Ngo nkuko imongo ihuzagizwa yifuza amazi, niko nanje umutima wanje ukeneye Imana. Ubundi umutima w'umuntu Imana yawukoranye kurondera Imana. Imana yawukoranye kunyotererwa Imana. Imana yawukoranye guhazwa nayo. Yesu ashimwe. Haleluya. Nguwo umutima Imana yaturemanye bene data. Umutima Imana yaduhaye mu itanguriro ni umutima ufitiye igishika Imana, ni umutima ushaka Imana, ni umutima uhazwa n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Nkuko kurondera Imana kugirira igishika Imana, uwo mutima ukabumbwa n'Imana. Haleluya. Uwo mutima ukuzuzwa n'Imana, ugahazwa n'Imana, ukanezerezwa n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Bibiliya irerekana yuko uku ariko Imana itugomba. Ariko iyo turiko turiyumvira twishimikije uyu mugore, nkuko twiyumvira ubu buzima aho bwari bwatanguriye, turashobora kubandanya twiyumvira ingene umutima w'umuntu wononekaye. Mbega vyapfiriye he? Ko tubona igikorwa c'Imana cari ciza ku buzima bwacu, vyapfiriye he? Haleluya. Ubundi icyo tubona kandi twize dusanzwe tuzi nuko Imana irema umuntu amaze kugwa, amaze gutandukana n'Imana, umuntu amaze kugwa mu cyaha agatandukana n'Imana, icyabaye nuko ivyo vyamuzaniye ingaruka zikomeye. Zimwe mu ngaruka zatumye mu muntu haba swafu, haba vide, nk'iyo tubona muri ya mukenyezi, nuko kimwe mu vy'umuntu yatakaje amaze gutandukana n'Imana ni dependance en Dieu. Ubuzima bwubakiye vyose ku Mana, apana bimwe na bimwe. Ubuzima bwubakiye vyose ku Mana. Aha niho umuntu yatanguye kuba incomplet, kumva ko adakwije, kumva ko hari kibuze. Aha niho inyota y'ivy'isi yahereye, aho umuntu yumvise yuko ibijanye n'ubuzima bwiwe bihagaze kuri we. Ariko kandi naho bihagaze kuri we,
ni kinyoma cha wa mugwanizi, kuko umuntu afise aho ageza. Bene data, dufise aho tugeza. Imana niyo Mana isumba vyose. Imana niyo Mana ishobora vyose. Ntivyakunda ko umuntu ashaka kugaruza ico yatakaje mu maso y'Imana. Ikindi umuntu yatakaje ni capacité émotionnelle forte. Mu muntu, umuntu yatandukanye n'Imana, muri we yatakaje kumva atekanye muri we, kumva agubwa neza muri we, ataguhungabana kuri yo. Rero haca haboneka umuntu agerageza kumva ko atekanye, ariko naho ashaka kugerageza kumva ko atekanye, ahari ikibazo ntacogerayo ngo kimuhe gutekana. Ikindi kibazo cyabaye nuko tubona umuntu afite ikibazo, le problème avec l'extérieur. Umuntu yatandukanye n'Imana, tubona afite ikibazo kubibera hanze, byaba ibintu n'abantu. Yesu ashimwe. Haleluya. Niho kwikeka byavuye, kwigwanirira, urwango rw'ubusa. Yesu ashimwe. N'utakubonye aca yitwa umwansi. Kubera iki? Ikibazo ntikiri ku utakubonye, muri wewe hari vide, muri wewe hari kutabumbwa, hari kudahazwa. Nama niyumvira ingene dushaka kwiyumvira ko umuntu ari kuri vola ataturamukije. Ubundi umuntu ari kuri vola ntabona abantu, ari ku rugamba rwo kuraba iyaja, kuko niyagusamarira wewe agwa mu bibazo bikomeye. Ariko wewe wamubonye nakirabutsa abantu. Erega nanje nani ndakagwaye. Haleluya. Mugabe Imana yarankijije mu izina rya Yesu. Nshaka kwimva ngo umuntu ari kuri vola yakwikawushije gute? Nibikunda akakwikawusha. Ntiyakubonye. Yesu ashimwe. Rero aha niho tubona umuntu agira ikibazo amaze gutandukana n'umuntu. Vyose byo kubaho kwiwe bihagaze mu nkomezi ziwe, nashobora kuhashika. Arakeneye kuvyura, kuba resore mu guhungabana kw'indani, ntacogerayo. Arakeneye kumva yuko hanze ari amahoro, ntibikunda, kubera ivyiyumviro vyiwe vyarononekaye. Nuri akantu kakamugwa nabi agacira hasi, uvuga ngo aransuzuguye. Gusuzugurwa ntibibaho, ufise ikibazo. Haleluya. Abizera turakwiye gutakaza ivyo bintu bivuga ngo bansuzuguye. Gusuzugurwa ni intege nke tuba tugendana. Haleluya. Rero aha niho tutangura kubona vy'ukuri ingene, haleluya, twari dukeneye Kristo Yesu, we amazi amara inyota, we ashobora kuza kuduhaza, washobora kuza kutubumba, washobora kuza kutwubaka indani tukabaho tunezerewe kubaho. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Aha ugiye mu Banyefeso igice ca 4 umurongo wa 21 gushika ku murongo wa 22, turabona yuko ukugwa k'umuntu kwatumye habaho ivyifuzo vy'uruhendo. Ngo namba mwaramwumvise mukigishizwa muri we, nk'uko kuri ko muri Kristo Yesu kuri, kubabwira ku vy'ingeso zanyu za kera, ngo mwiyambure umuntu wa kera abozwa n'ukwifuza k'uruhendo. Yesu ashimwe. Ukwifuza k'uruhendo ni iki? N'ahantu Satani akwereka uburyo bwo gushobora guhazwa mu buzima, canye kunezerezwa kubaho agucishije mu bibi. Haleluya. Cyo bita ivyifuzo vy'uruhendo. N'ahantu umuntu yirondera, kuko twumvise ivyo yatakaje.
Satani acabikorera ko, kuko mbere n'ukugwa kwiwe niwe ari alatete y'ukugwa k'umuntu. Yaramuheza aragwa, ariko kandi acamuzanira ivyifuzo vy'uruhendo kugira ngo arekipere, ariko kugira ngo amwigarurire gose, kugira ngo amwonone. Bibiliya ivuga ngo icazanye Satani kwiba, kwica n'ugutikiza. Satani wo kugira gutikize gose aca kuzanira ivyifuzo vy'uruhendo. Akubwira ati okay, urakeneye kubaho, urakeneye nawe gushika kukwiyuzuza, birashoboka kuri wenyene. Haleluya. Mbega urashobora kumva yuko muri wewe ataruhagarara ruriyo, birashoboka ko urwo ruhagarara uruzimya. Mbega kutemegwa, urashaka kumva yuko naho utemewe, naho atakwemegwa, urashaka kumva yuko ushobora kuba hata abantu ukeneye, birashoboka. Ugiye wumva yuko abantu bagushegeshe atabukeneye, ufise ikibazo. Ntibikunda kuvuga ngo nashegeshwe, ni mimi na Mungu tu. None abantu nabo barihe? Uca wikuramo ubwenge ukaba mu isi itarimo abantu. Uragwaye, ukeneye gukira. Haleluya. Umunezero uri mu bantu. Haleluya. Gutegwa intege biri mu bantu, gufashwa biri mu bantu, gushigikirwa biri mu bantu. Nushobora kuvuga ngo ngomba kwiyubaka, abantu birabasha, ntibikunda. Ivyifuzo vy'uruhendo. Uyu munsi Satani akubwira ati naco bitwaye, wewe birashoboka kuba umuntu w'igitangaza. Ibintu vyo kuja kubaka no kuja kwiboha. Wewe musore, wewe nkumi, birashoboka yuko wewe ugendana n'abantu gusa mukibera mu vyaha, ukareka kuja kwiboha ukishira kwikamba. Satani agateza abantu kutaba mu vyiza Imana yashizeho, ariko igaha umuntu kuba mu vyaha. Nukeneye kubaka, ariko birashoboka yuko iminezero yabubakanye uyirondera ukunuku. Ningo uno munsi kuva kera turabona ingene Satani yaziteje ivyifuzo vy'uruhendo. Aho Satani abwira umwe mu bubakanye yuko umunezero w'umugore wo hanze aragahebuza, ngo umunezero w'umugabo wo hanze n'agahebuza. Hari umwe yambwiye ivyo kandi umukozi w'Imana, ngo urazi umunezero w'umugore wo hanze, umugore muhura mutashwanye, atakibazo mufitananiye, ni ijuru rya kabiri. Ndavuga ati we haleluya. Ivyo vyose Satani arabiguha, akakwereka ingene wewe wokomera, ariko umaze kwinjira agaca akubwira ati waje icara hajya. Yesu ashimwe. Satani azana ivyifuzo vy'uruhendo kugira ngo yifatire abantu. Ugwaruka dukwiye kuba maso. Uyu munsi Satani akubwira ati gendera ubuto bwawe. Iki ni igihe cyo kuvyaza umusaruro. Mu myaka iri imbere nibizoba bikunda. Gendera ubuto bwawe. Naho abantu bakurira mu busambanyi ari bato, naho abantu bakurana impuzu z'urukozasoni, uyu munsi kwikwiza umenga wishe, nukwirekura ukiyerekana, kuko Imana yaguhaye ivyo kwerekana. Imana niyaguhaye ivyo kwerekana, niyaguhaye ivyo kwerekana. Uzovyerekana umwe, naho nyene murahateguwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Droge n'ahandi ziva ni ivyifuzo vy'uruhendo. N'umuntu anyotewe ariko aragerageza kuzimya inyota itazimwa, akaboregwe n'ibindi.
raba uyu mugore ageze ku bagabo bangahe? 5. Nabo bose yumva badakwiye, ahubwo agira atangure deuxième kipe ya 5. Yesu ambwira ati wari ufise 5, iriya kipe yabaye denatire, ukeneye yindi iri dynamique. Niya 3 izoza, niya 4 ize, upfire mu ya nyuma uje mu muriro udahera. Kristo Yesu niwe mazi amara inyota. Yesu niwe mazi amara inyota. Haleluya. Niwe mazi amara inyota. Yesu aramubwira ku murongo wa 13 ati unywa kuri aya mazi azosubira kugira inyota. Haleluya. Bene data, iminezero y'isi ntuzopfa uyimaze. Yesu ashimwe. Ubundi Imana ishimwe ko turi muri Yesu. Haleluya. Kandi n'abari hanze barakwiye kuza muri Yesu. Haleluya. Salomo niwe yari yarabishuriwe. Salomo yanywereye mu gikombe cy'izahabu, ariko twe tunywera muri mirongo tugashima. Salomo yaririshe, yatora umugore ashaka. Wewe wabonye umugore we yakubwira ati ariya. Yanywera mu gikombe cy'izahabu, ikiyiko cyari izahabu, ibintu byose c'était de l'or. Mugabo atira conclusion, aravuga ati vyose n'ubusa. Vyose n'ubusa. Iminezero y'isi nuzoyimara. N'uruhendo rw'ubusa, n'uruhendo, n'ivyifuzo vy'uruhendo, nta upfa bimaze. Haleluya. Igihe kirageze, haleluya, abantu barondera guhazwa n'Imana. Abantu barondera, haleluya, aya mazi amara inyota. Abantu bumva ko Kristo Yesu niwe mazi amara inyota. Haleluya. Kristo Yesu niwe mazi amara inyota. Mwene data, uyu munsi ni igiki wumva yuko gikenewe kugira ngo wumve kuhagijwe? Yesu ashimwe. Umwe yaratubwiye ati dans mes rêves narinzi ko mwiki gisagara nzubaka etage nini y'agahebuza isumba izindi zose, nkaca nandika ku izina ryanje. Rero hari ikintu wama wumva umenga ati iki ni nakigerako, nukuri jewe ndagomba kugera kuri kiriya kintu. Unywa kuri aya mazi, haleluya, aya mazi ni ukuvuga ngo nibihimbaro byose ushobora kuba uri kuramvia. Haleluya. Yesu ashimwe. Aba twari kumwe kwa gatanu twaraganira ibintu nk'ibi. Turabona ingene uyu munsi hari umuntu akubwira ati sizofira mu Burundi, bigume cyanye vyorohe, negerezwa kuja ku mugwa wa Buraya. None uwo mugwa wa Buraya, erega Yesu ashimwe, erega abantu barajayo bakagaruka hano. Haleluya. Ariko iyo uhigiye ugenda mu cyaha. Ni benshi badutelefona batubwira ati jewe naniganiye kuja ku mugwa wa Buraya, mugabo mfise ikibazo cyuko nagiye nitwa Charles, mugabo uyu munsi nitwa Pio. Umutima uranja, izina mfise siryo ryanje, ndabigire gute? None uwo muntu cumwihanisha gute? Aguhaye akagoye. Abandi tifise ikibazo, papa naramwishe kandi ariho, si ikibazo cyuko nishe papa, nivyo nkora ntibigenda, nta mugisha mfise, nirirwa ndiruka, nirirwa ndinyegeza, mama naramwishe. Ivyifuzo vy'uruhendo. Haleluya. Bene data, aha kwisi nta kintu cy'igitangaza gihari, nta gishasha munsi y'ijuru. Yesu ashimwe. Ukaraza umugabo kuryama usonga ngo hari igitenge caje, ni caje, caraje, ahubwo cagarutse.
imuzu ntigutesha Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Ngo yonga aka karere ngo karimwo abigeme beza. Kino gihe nta n'abigeme beza bahari. Nta bahari. Ukisi saza niko n'abigeme beza bahava. Isoma muri Bibiliya. Bibiliya kubwira ko hageze kuba abakobwa b'ibitangaza. None Bibiliya ivuze ngo harabayeho abakobwa b'ibitangaza, ngo gushikaho abasore bicoge bibananira kwihangana. Guma hamwe. Kristo niwe mazi amara inyota. Haleluya. Kristo niwe mazi amara inyota. Yesu ashimwe. Nta gishasha bene data. Burya kubumbwa n'ivyo dufise nibwo butunzi bukomeye. Haleluya. Umuntu akomeye mw'isi ni umuntu yahaze Imana. Ni umuntu ahagijwe n'Imana. Haleluya. Kubera iki ngo uno munsi ziriko ziranka n'abantu babuze Imana muri bo? Kuko we wimvira ko mwubakanye wari uzi ko azoguheka, ntagushobora. Wagiye kubaka uzi ko mugiye mu bitangaza byahehe. Umukobwa yubatse ibibazo ntibiheze, ahubwo atanguye seride y'ibibazo. Nimba wakuze urya bike ntugiye kurya byinshi ku mugabo. Nimba wakuze ugeregwa ntugiye kuba utageregwa mu rugo. Haleluya. Burya umusore agiye adahaza Imana mu rugo agiye guteza ikibazo. Umwigeme agiye atari komple dans le Seigneur agiye guteza ibibazo. Umuntu nahazwa n'umugabo, umuntu nahazwa n'umugore, umuntu ahazwa n'Imana. Haleluya. Umuntu ahazwa n'Imana. Yesu ashimwe. Rero icyo tubona muri ano majambo nuko tubona aha ku murongo wa 14. Yesu abwira umukenyezi ngo unywa amazi nzomuha ntazoba akigira inyota namba gushitsa ibihe byose. Ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubuzima budashira. Haleluya. Unywa amazi nzomuha. Mu yandi majambo Yesu ariko arabwira uyu mugore ti iyo vide iri muri wewe mu muntu hari igihengeri. Iki gihengeri ntacyo gikuraho. Haleluya. Atari ubugingo. Hari ingabire y'ubuzima budashira. Haleluya. Iyo ngabire rero naho yova jewe Yesu muvugana ni jewe jenyene shobora kuguha iyo ngabire. Naho yigura naho yikura. Haleluya. Kuko uyu mugore Yesu ageza hamwereka uwari. Gushikaho uyu mugore amubwira ati none wewe uriyemera nani? None ayo mazi umpa wewe uyakura he? Yesu aramubwira ati genda uzane umugabo wawe. Umugore aratangara cyane. Umugabo anuma umugabo wanje. Nta mugabo mfise. Yesu nawe ati uvuze neza. Niriya ekipe A wahevye nibarabi wawe. Niyi ekipe 2 utanguje naho nyene uri kuriba abagabo babandi. Uyu mugore avuga aca hindura sije ngo ya mugabo mwebwe muvuga ngo kuja gusenga ni Yerusalemu. Mu yandi majambo umugore araciye bugufi, ari prête yo kwihana. Ari prête yo kwihana. Haleluya. Yesu avuga ati iyo vide, iyo nyota, uko kudahazwa, ushaka guhagira mu busambanyi, ushaka guhagira kwiba, uracirondera. Ugomba kuba gahambaye, ugomba kubaka ibintu bikomeye, ugomba kugera ku giti gica amahera kanaka kugira ngo uzocuba rurangiranwa. Uzobisiga ngaho abandi babisigarane, kandi uzogeraho utagishoboye no kubirya.
icyo ukeneye ubugingo. Ubwo bugingo ni jewe Yesu, ni jewe Yesu. Haleluya, haleluya. Uyu muhamagaro tuvuga wo guhazwa na Kristo Yesu, n'ahantu tubona uyu mugore by'ukuri aca bugufi akihana. Ni wihane, haleluya, ni wihane. Kristo amazi amara inyota. Ni ryari Yesu akubera amazi amara inyota? Ni kureka izo nzira, ni kuvayo, ni kugaruka, ni guca bugufi ukihana. Turabona uyu mugore ivyo kwidefanda bihagarika, akavuga ati turazi ko Mesiya umunsi yaje azonkorera nk'ibu nkoreye, azotubwira amateka yacu yose. Yesu aramubwira ati ni jewe nyene muri ko muravugana. Ako kanya umugore arahaguruka aja mu gisagara ku murongo wa 29 aravuga ati nimuze, kuva nabaho sinari bwabone umuntu ambwira amateka yanje yose. Mu yandi majambo uyu mugore yahindutse. Haleluya, yahindutse. Ivyo yabamwo, ivyo yatakariyemwo kuri we ntagifatanye navyo, ahubwo ubu afatanye na Kristo Yesu. Yesu yamubereye uhambaye, yamubereye igitangaza. Yesu yamazi amara inyota ariko aramubwira, ayo mazi yamaze kuba active muri we. Ya soko y'ubuzima yaje muri we. Yesu yamweretse ko yatakariye mu vyaha, ari mu buzima butari bwo, arirondera ntashika ntazofashitse. Muri we arumva yuko Mesiya yamubonye. Kuba Mesiya yamubonye birahagije. Uyu munsi yiteguye kuja habona no kuvuga Kristo Yesu. Yavuze Yesu kuko muri we yabanje kwihana, mu mutima yaciye bugufi. Arabwira Yesu ati je suis convaincu, ndatsinzwe, ariko none bigende gute? Zorinda kuji Yerusalemu kugira bamfashirizeyo? Ko muvuga ngo dutegereza kuji Yerusalemu? Yesu aramubwira ati gufashwa n'ubunyene. Haleluya, gufashwa n'ubunyene. Iyo ugiye hariya mu Bikolosa igice ca 2 umurongo w'9 n'umurongo wa 10, ngo kuko muri we ariyo haba ukunengesera kose mu bumana mu buryo bw'umubiri, ngo kandi munengeserezwa no kumubamwo. Niwe mutwe w'ubukuru bwose, niwe bubasha bwose. Haleluya. Ngimana yagenye ko ukunengesera kubumana kugaragara mu mubiri bice muri Kristo Yesu. Ngo munengeserezwa no kumubamwo, twuzuzwa no kuba muri Yesu. Haleluya. Wewe wumva vy'ukuri ukeneye guhinduka, wewe wumva urushe, nubone iyo uri kuraja, wumva vyanse, burya ivyaha biraruhisha bene data. Haleluya. Iyo tuvuze ngo Yesu niwe mazi amara inyota, haleluya, inyota niki? Inyota n'uyu muntu yatandukanye n'Imana. Inkurikizi n'ahantu yibayeko agomba kuzimya, agomba kwibako, agomba kumva yuko mu bigumbagumba byiwe hagarutse ubuzima, agomba kumva yuko hari umunezero wo kubaho. Yesu ashimwe. Na handi Bibiri ivuga ngo munengeserezwa no kumubamwo, tunengeserezwa no kuba muri Kristo Yesu. Haleluya. Tu seras complet ou complète en Jésus. Yesu ni wakuzuza, uzuzwa no kumubamwo. Kubamwo ni gute? N'ahantu wemera ko uri umunyavyaha, n'ahantu wemera ko wazimiye, n'ahantu wemera ko watakaye, n'ahantu wemera ko uri umunyantegenye, n'ahantu wemera ko udashoboye, n'ahantu uhamagara Yesu ati Yesu ndakugomba. Uyu mukenyezi Yesu amubwira ati Mesiya ntazoza, ahubwo ni jewe nyene muri ko muravugana. Ni wihane,
kuba muri Kristo ni gufata ingingo yo gutandukanya ubuzima usigaje ngaha ku isi n'icitwa icyaha. Haleluya. Ikindi ni uguhitamo kumwizera, ni uguhitamo kuba ubuzima bwiwe. Yesu ashimwe. Ni ukwanga za nzira zivuye mu byo ugomba, ziciye mu ruhendo, ziciye mu byifuzo by'uruhendo, ziciye mu cyaha. Ukumva yuko uhereye uyu munsi, haleluya, uzorya ibiri mu kuri. Ukumva ko uhereye uyu munsi utacigwanirira, witeguye gutakaza ibidaciye muri we, witeguye guheba inyungu ziciye mu cyaha, witeguye guheba ubusambanyi, witeguye kuva mu kurenga ibigo, witeguye guheba mu kwiba, mu bugizi bwa nabi bw'uburyo bwose, nukwemera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Ako kanya, haleluya, muri wewe haza guhazwa, haza guhazwa, haza kubumbwa, kuko bivuga ngo munengeserezwa no kumubamwo. Murabizi bene data, itiro ryagaruwe na Yesu, umunezero wagaruwe na Yesu. Haleluya. Aha ugiye muri Yeremiya igice cya 17 murongo wa 13, Jeremie 17 ku murongo wa 13 haratubwira ngo uko niko ngo ewe uhoraho vyizigiro vy'Abisirayeli, abagutaye bose bazorimarima, abakuvako bazokwandikwa mu mukungugu gusa, kuko bataye uhoraho ari we soko y'amazi y'ubugingo. Isoko y'amazi y'ubugingo ni Kristo. Abanga uyu Yesu, abanga kuva mu kwironderera mu vyaha, abanga kuva mu kwironderera mu nzira Satani abaciriye. Aba Bibiliya ivuga ngo barataye Imana, ariko kandi nkurikizi ngo bazorimarima. Kurimarima ni ukubaho utakaje umutwe, ni ukubaho uri muri wasiwasi, ni ukubaho umeze nk'umuntu aguma yizungurukako, ni ukubaho udafise uri kuraja. Kurimarima. Iyo umuntu akubwiye ngo urakarimarima aba akututse. Yesu ashimwe. Rero nitube mu barimarima. Haleluya. Yesu ashimwe. Ariko uyu munsi duhungire kuhoraho, niwe soko y'amazi y'ubugingo. Haleluya. Dusabwa iki? Dusaba guca bugufi. Haleluya. Tukavuga ati ndarekuye. Turabona uyu mugore arekura, aja mu gisagara, ngwino ndabereka umuntu ambwiye ivyo nakoze. Mu yandi majambo, ivyo nakoze ntibigifatanye nanje, ahubwo uyu mugabo yakoreye muri jewe, natahuye ko nazimiye kandi nazimurutse. Uyu munsi ndemeye kuja habona. Bene data, tuja habona. Va mu mwiza, ja habona. Uyu mugore ntiyarakija habona ngo yaja kuvoma saa 6. Saa 6 ni igihe abandi baba bavomye ku zuba, bari muhira, bariko barateka, bariko barafungura, abandi baruhutse. Wewe ntiyashobora guhurira n'abandi ku mugezi, kuko yari yiteguye gukubitwa n'abagore yatwaye abagabo, yari yiteguye gutegwa amabuye, yarabundabunda, agenda bundabunda. Mugabo Yesu amaze kuvugana na Kristo avuga ati ndavuganye na Mesiya. Ko mvuganye na Mesiya, ubu nta kubundabunda kwiririba, ndagiye mu gisagara. Aca yinjira mu gisagara. Ni umwana w'umuco. Muri we arumva yuko atagahaze, afise confidence, arumva by'ukuri ashikamye, arumva ahagaze, arumva inzira yiwe ari inzira y'umuco, arumva afise ubugingo, arumva ko ari mu nzira ija kwa data. Va mu kubundabunda, ja habona ingo muri Yesu. Reka kwinyegeza. Biraryoshe kugendera mu muco.
reka umucyo wake mu mutima wawe, reka iyo nyota igende ihere. Yesu niwe mazi amara inyota. Haleluya. Yesu niwe mazi amara. Yesu ashimwe. Ndibuka ingene twakuze twanka abakizwa. Twaranka abakizwa cyane. Ndi mu bantu banka abakizwa. Muri internet abakizwa narabahama. Bari muri groupe biblique naragenda aho bakoranira nkababwira ati soka, kandi bagasohoka. Nababwira ati ivyo bintu mwazanye, ivyo bintu mwihaye. Uyu munsi yo duhuye hari ukuntu ushaka kubegera kubera kumbure bibaza ko ndi wakera bakampunga, mugo nanje nkabana nkababwira ati hagarara. Haleluya. Kugira ngo ntunganye. Haleluya. Rero bene data twagomba gusenga, ariko uyu munsi nimba hari ikintu cy'ukunezererwa no kugaruka kuhoraho. Va mu kuri marima, va mu buzima budafite intumbero. Yesu ashimwe. Haleluya. Tumaze gukizwa twasanze biryoshe. Haleluya. Icyatuma twanka gukizwa, twagwanye ivyo tutazi. Twanka ivyo tutazi. Kuko twari tuzi ko gukizwa kumbure nuzosubira kwambara kabutura n'udusandari. Wari uzi yuko utazosubira kwambara jeans. Wari ufise ibintu vy'igiporoti vy'idini mu mutwe. Mugabo gukizwa n'ukuruhuka. Nakaruhuko gafatanye no kuba wansi icaha. Bugicishe n'icaha. Icaha nico cisha abantu. Ubugingo n'ugutandukana n'icaha. Amazi amara inyota n'ugutandukana n'icaha. Naco bifatanye n'imyambaro ugiye guhindura. Banza utandukane n'icaha mu mutima wawe. Yesu abanza kuzimye iyo tension. Abanza gusuke kutuzi. Burya ibyaha birashuhisha. Ugashuha utagwaye umugani wa babandi. Yesu rero iyo wemeye guheba ibyaha aca kumena kutuzi. Kwa gucanganikirwa kukahava. Wa mucanganikirwa ukahava. Ugatangura gukanura neza ukabona abantu bakuravye ukinterpreta neza igituma bakuravye. Ugakunda abantu ukaruhuka. Haleluya. Ukaruhuka mu mutima wawe. Ico nico cambere. Ivy'impuzu ni wewe na Yesu. Ni wakubwira ati mwana wawe asiko wari uremvye iyo jipo rero imanure. Uyimanura volontairement. Mwana wa asiko wari uremvye burya tujya dufaranga bahuru Inyotora duhebe mwami wa ndahevye. Turiya dukumi rero urabona ko twakugwaje. Ubu rero urabona ubu ni sawa. Vayo mwami wa nukuri sinzosubira. Amazi amara inyota ni Yesu Kristo. Tumukomera amashyi menshi. Haleluya. Haleluya. Tuvyaguruke bene data dushima Imana. Haleluya. Kristo amazi amara inyota. Nitukironderera mu bintu. Ibintu turabikeneye. Mugabo bifise ikibanza cavyo. Hageze ku kunezererwa ubuzima. Tunengeserezwa no kuba muri Yesu. Hageze kwiyumvira ejo hacu. Nituhahagarika mu byo dufise. Ibyo dufise biri apart. Biza kudufasha uyu munsi. Mugabo ejo nahimana. Dufise ivyizigiro mu Mana. Reka uduze ibiganza vyawe. Ubwira Imana ati Imana warakoze cyane. Uyu munsi
ndakunezererewe. Mbwira Imana ati ndagukunda kuko wabanje kunkunda. Mbwira Imana ati si jewe nakurondeye, ni wewe wandondeye. Duza ibiganza byawe, bwira Yesu ati je t'aime Jésus, ndagukunda Yesu kuko wabanje kunkunda. Umubwira ati kino gihe nariko ndabifata minenegwe, mugabo ndatahura yuko ataco mbasha ntagufise, naco noshika ko ntagufise. Umubwira ati je mfise aho ngeza, mugabo wewe ntugira karimbi, hari aho ntoshika ariko wewe ushoboye kunshikana kure. Umubwira ati naco nokora ngo ndagwe ubwami, naco nokora ngo ngire iherezo ryiza, ni wewe ushobora kuma ubuzima bw'akazoza. Umubwira ati byose birahera, isi n'ijuru bizokugwaho, byose bizovaho, ariko hirya y'ivyo byose tuzosigarana wewe, tuzosigarana ubugingo. Ca bugufi ntusamare, subiremo inzira zawe, subiramo inzira zawe. Baje ntusamare mwene data, duza ibiganza byawe, iyumvira ingene ubanye n'umukenyezi wawe. Mbega ni giki kiriko kirica imigenderanire yawe n'abo mubana? Reka gupfa abantu mupfa ubusa, reka kuba mu bantu mupfa ubusa. Ubuzima butanga Imana, agakiza na ka Yesu niwe mazi amara inyota. Uduze ibiganza byawe ubwire Yesu ati ndagukunze cyane kuko wabanje kunkunda, ndakunezerewe. Yesu ndagukunze, ndakwihaye. Reka uyu munsi umwihe no muri vya bindi wisigarije, umwihe no muri vya bindi washize ku ruhande.
ikiri hejuru. Mana ndakweretse rino koraniro, aho uri kuragenda genda ugere aho abana b'Imana batokwigeza, winjira indani mu mitima. Kumwe Dawidi avuga ati suzuma, reka usuzuma umuntu wese ari hano, reka ucace umutima wiwe, mucace. Igihe cyose duciye bugufi niho tunezerwa, igihe twiyuguruye niho twagukirwa, igihe ataco twisigarije niho duteruka dushikana kure. Iri koraniro gendera uyu mwami yararushe, gendera uyu yaracitse intege, gendera uyu yaciye bugufi nka wa mukenyezi yavuze ngo uko biri kose mbega hakurikira iki? Reka Imana ikugendere, garuka va mu nzira wazimiriyemwo, muha ivyo wisigarije. Emera kubirekura, emera kumurekura, emera gusiga kubw'uwo mwami. Reka dukomere Imana amashi menshi. Haleluya. Bene data, ugutera imbere kwawe kuri mu kumuha vyose. Ntihagire ico wisigariza, umuhe vyose nawe aguha gwiwe. Haleluya. Tucihanganye twakira umuntu agomba kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza muri kino kibanza. Urakeneye amazi amara inyota. Hariho uvuga ngo naragerageje vyaranse, hariho uvuga ngo niki combohora, niki conkiza. Yesu niwe mazi amara inyota. Urakeneye kumwakira. Uduze ikiganza cawe, ntugire ubwoba. Haleluya. Naho hoba inyuma y'igikorane urashobora kwegera umukozi w'Imana hano akagufasha. Mugendane na Yesu. Dukomere Imana amashi. Imana ibitangira imbere, mugire weekend nziza. Uyu Yesu mumuhe icicaro mu mitima yanyu. Murakoze cyane.